yarifashe akavideo avuga ko vyanse ariko kagifise icizere nubwo vyahavuye vyanka burundu. Hari ndishaka babaro y'amafaranga baguha hama nta yindi show nari mfise naciye contact ntumiye ndababwira impamvu kandi warabitahura. Bamwe bakibaza ko ari kimwe mu vyo bavyarasibije Double Jay kuja mu gihugu ca Belgique kuko yari yamaze gusinya amasezerano yo guteramisha abakenyezi kuri Jardin du Peuple mu Burundi nkuko yabishikirije kuri story ya Instagram yiwe. Hagati aho abakunzi biwe bakaba bari bamaze kugira amakenga kuko hari yindi affiche yari yamaze kuja ku mugaragaro. Iyo affiche ikaba yerekana Double Jay na mugenzi we Kirikou ko bazoba bari mu giteramo ahitwa Jardin du Peuple mu Burundi kuri iyo tariki nyene ya 8. Reka ndabaramutse subira no kubaha ikaze kandi mu kiganiro X News. Nkuko vyama ni Didman Pro kuri Restag. Ndakwibutsa gufyonda subscribe na follow ku mbuga zacu zose kuri wewe utarabikora. Uyu munsi turavuga cyane ku muryosha birori benshi muzi nka MC. Ni AMI PRO MC. Amaze gukora ibitari bike haba ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu. Akaba amaze kugenda gukora uwo mwuga mu bihugu bitandukanye nko mu Rwanda hamwe no mu bihugu bitandukanye vya Buraya. Kwigenekerezo rya gatatu Ntwarante niho abakunzi biwe baronka inkuru nziza ko AMI PRO MC agiye kwemusinga mu giteramo cyo kumurika album nshasha y'umuririmvyikazi wo mu gihugu cy'u Rwanda, umuririmvyikazi Bwiza Emerance kwigenekerezo rya 8 Ntwarante mu gihugu cy'u Bubirigi. Kimwe mu bintu abatari bake babonye nk'intambwe kuri uwo muryosha birori kubona yiyumviriwe ko n'umuririmvyi wo hanze y'igihugu kuko haruhande yiwe hari numwe mu bihangange mu MC wo mu gihugu cy'u Rwanda Rakinzeye Imana. Nubwo iyo nkuru yari iryoshe kumva ntabwo vyavuye bigenda neza. Kwigenekerezo rya ndwi AMI PRO yarafashe rutema ibirere yerekeza muri ico gihugu ariko bikaba vyarangiye ategeze muri ico giteramo. Ngamaze kugera mu gihugu ca Ethiopia aho yari guca afatiye imushikana neza na neza mu gihugu ca Belgique ngo harabaye ikibazo c'amatike y'indege nkuko yabitwiganiye igihe twamubaza kubijanye n'aya makuru. Urakoze cyane. Nivyo sinigeze nja muri concert ya Bwiza yo kumurika album yiwe bivanye nuko indege yategezwa kunshikana mu Bubirigi itanshikanye kuri uyo munsi yanshikanye bukeye. Impamvu nuko muri agence Ethiopian bagurishije amatike menshi arenze ibibanza bafise dushite muri Ethiopia biba ngombwa yuko batubwira yuko twe tuzoza bukeye. Donc dimanche badufatira hotel kubera iyo ikosa rigi wabo hari ndishaka babaro y'amafaranga baguha hama nta yindi show nari mfise naciye contact ntumiye ndababwira impamvu kandi warabitahura. Nshashika ku munsi wa Mungu mu gatondo ariko nshashikira muri cankora after party nico kibazo cabaye nayo bundi meze neza cane. Tubibutse ko igihe yashika Ethiopia akabona biranse kararashitse yarifashe akavideo avuga ko vyanse ariko kagifise icizere nubwo vyahavuye vyanka burundu. Bonjour, bonsoir, bienvenue au Herereye, nitwa AMI PRO MC, ndacari mu gihugu ca Ethiopia. Twagize akabazo gato aho company ya Ethiopian yatanze ibibanza vyinshi ku buryo hari abashoboye gusigara uno munsi kuko indege yari yuzuye. Baca batubwira yuko turara hano baduha hotel hama ku munsi wejo tuzofata urugendo twerekeza mu gihugu cy'u Bubirigi. Nabwiye ko MC Giteramo, nabwiye yuko ntocererwa igiteramo ariko bavuze ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo dushobore gushika ku mwanya mu gihugu cy'u Bubirigi. So abantu bari Belgique umwanya n'umwanya muraza gutubona twasesekaye ku kibuga c'indege muri ico gihugu. Baduhaye hotel tumeze neza aha turi murashobora namwe kuharaba. Tubibutse kandi ko haruhande ya AMI PRO hari hatumiwe n'umuririmvyi w'umurundi Double Jay ariko ivyo bikaba vyamenyekanye imbere yuko ico giteramo kiba ko bitagikunze kaja muri ico gihugu kumva avuga ko zitamuvuyeko nkuko yabishikirije kuri story ya Instagram yiwe. Hagati aho abakunzi biwe bakaba bari bamaze kugira amakenga
kuko hari yindi afishe yari yamaze kuja ku mugaragaro. Iyo afishe ikaba yerekana Double Jay na mugenzi we Kirikou ko bazoba bari mu giteramo ahitwa Jardin du Peuple mu Burundi kuri iyo tariki nyene ya 8. Bamwe bakibaza ko ari kimwe mu vyoba vyarasibije Double Jay kuja mu gihugu ca Belgique kuko yari yamaze gusinya amasezerano yo guteramisha abakenyezi kuri Jardin du Peuple mu Burundi. Muri rusangi igiteramo ca Bwiza abarundi babiri bari bitezwe, AMI PRO na Double Jay, bikaba vyarangiye batabonetse, uretse AMI PRO yabonetse muri after party nkuko yavyivugiye. Reka ndabashimire cyane mwebwe mukomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Mwari kumwe na Didman Pro, ntiwibagire gusiga commentaire yawe naho koba ka emoji.